rero narabwira ati ikinya arrête ahantu haje ahantu hagende nibaza ko ico nabonye hanini nuko abigeme muri entertainment ntiduhawe ikibanza gikwiwe kuko umaze kuja muri entertainment hari ishusho direct baca baguha mu maso yiwawe bagaca bakubundi ubusambanyi uri maraya ni wisonera ni wiyubaha ugasanga biko birazana iyindi shusho ariko navyo birava kuko hariho ababimeze hari ababikora uko nyene hariho abameze uko nyene hariho abazana iyo shusho batuma bayiduha ariko nashaka kuvuga yuko turafise ico tuzanamo turafise ico novuga apport dutanga muri entertainment bisigura ngo je ntunyemerera ikintu udashoboye gukora uko mbwiza ukuri umbwira ati iki kigenda guca iki ntigikunda guca rero ikoze uko tuba twakivuganye ndakubera straight kandi uratanga vibe mu kazi itesa sana ndi umuntu w'ama vibe zirabwo ngo ndi vibe machine hari umuntu yocanyica Dada yasubiye gutwara iyindi nda Dada yasubiye kuvyara n'umugabo yamwihakanye ntibakiri kumwe byaje gute muri rusange kuri ibi umushari wanje yanyihakanye nububeshi ndabisubiyemwo nububeshi ntiyigeze yihakana umwana wanje aranditswe muri leta nafise père inconnu oyaha ama nibindi vuba murabibona twizere ko nyene n'akanvitation nyene cyane benshi bayifuza kubona ifoto wa Dada kubera bavuga ati ninde yagushoboye kukudiraga ese uraromantique cyane kubera wakumenye numva no mukazi nyene ubumeze uko navuga ati umuntu byagenze yahereye batwara benshi babimbaza Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Ndi kumwe n'umuntu yanyere muri entertainment kuva kera cyane. Mwatanga kumumenyera muri Bujumbura TV. Mu nyuma arunguruza gatoyi. Mu nyuma tumusanga ahantu henshi cyane muri entertainment yamaze gushikamwe neza cyane. Ndakora mu kijongo natubwira akazina ka muri rusange. Ndora mu kijongo bakunzi ba open mic ndi nahayo Darlene abanzi harabanyita MC Dada harabanyita Maria bivanye naho unzi. Kamari akaje Kamari yakaje kubera igihe tweko turavuga muri girlfriends kuri Siren Vibes baca barambaza ngo ikintu abantu batanziko cavuga yuko nitwa mu bisanzwe na hayo Marie Darlene bazavuga ati Maria cariraza gutyo rero umva ko bakunzi ba Siren cyane bakunda kuvuga ko ndi Maria niyo Marinziko birabayivuga ko ranye numva Maria rumva yarangiye cyane so munyuma abantu baba barakunze ibikorwa byabakora muri entertainment wari sharp waje mu gihe abakobwa batari bahari bari benshi munyuma barakuvura Dada kubiri Jumga mbere na mbere nkiza muri entertainment wanashaka narabaye MC igihe kitari gito ama event matandukanye hama ndabana mu journaliste nkuko bizi hama nibaza ko igituma abantu bambuze nuko haraje abantu benshi bakora bya bindi nyene hama nkabandi wa muntu nkunda kurondera ikintu gishasha nkunda kurondera ikintu kije kitamenyerewe cyo ndavuga ati esi wo bisa abandi vike ushoboye gukora ibindi n'abandi babandanye bakora ibyo hama nawe ukore ibindi nto nibaza ko benshi bacu batangura kumbona mu madeba kuri Siren Vibes aho yakindwa na Fun and Facts uko navuga ati hari ibindi bintu dukeneye muri entertainment uko ndi ko umuntu yofasha entertainment mugabo atari kujyanye n'itumenyereye ndashaka kuzana bisanzwe nkore mu bindi bishasha mugabo bikora mu bisanzwe umuntu ataraja mu kintu ari kumwe n'ababona ikintu umaze kugishikamwo wabibonye gute umaze kubivamwo ubona ari hesho shohereza umwigeme cyangwa umukenyezi yifuza kuja muri entertainment muri cyakibanza warusonzuriwe ubwa mbere na mbere maze kubivamwo nibaza ko niho buryo umukinyi atari mu kibuga arabona amakosa y'abandi bakinyi menshi cyane nibaza ko ariho nagiye gutangura ndabona ibintu twara dukora bimeze nk'amakosa kandi nkabona uvuga ari entertainment banyegereye benshi narabibabarira nkabwira ati ikintu kigenza uku ikintu kigira uku iki kigenda gucya anya kuko sinayivuyemo ndabandanyije fasha mugabo ndi nyuma pa yuko nahora rero narabwira ati ikinya arrête ahantu haje ahantu hagende nibaza ko ico nabonye hanini nuko abigeme muri entertainment ntiduhawe ikibanza gikwiwe kuko umaze kuja muri entertainment hari ishusho direct baca baguha mu maso yiwawe bagaca bakubundi ubusambanyi uri maraya ni wisonera ni wiyubaha ugasanga biko birazana iyindi shusho ariko navyo birava kuko hariho ababimeze hari ababikora uko nyene hariho abameze uko nyene hariho abazana iyo shusho batuma bayiduha ariko nashaka kuvuga yuko turafise ico tuzanamo turafise ico novuga apport dutanga muri entertainment abigeme dufise ivyiyumviro bikomeye dufite ivyiyumviro biboneka dufite ivyiyumviro novuga yuko biba bifise pouvoir quelque part rero iyo ushitse ugahura n'umwigeme afite ivyiyumviro birashe ndetse imeti iragenda neza ariko rero umwigeme afite ivyiyumviro bipfuye
entertainment bipfu ibintu bigaca bigenda nabi bica bigenda ariko hari n'abagira commentaire bakavuga ati uyu muntu kuko atubwira ibintu by'ingo canke atubwira ko twitwara neza bidasanzwe bitwara neza abasanzwe baba bakunze je nibaza yuko ata muntu yoba nzi yovuga ko je nasanzwe nitwara neza kuko nitwara neza cyane nitwara neza cyane hama umuntu jijwe iroroshe umuntu akubonye hanze ashobora kukujija uko hari abantu babona kukara ko nkara kuko uri mu kazi ibintu byose abari ku murongo district sinkara district gukorana kwa district biratandukanye je namba nakubwiye ni saa 8 zuba dufunguye turya saa 8 namba utasiguriye ati saa 8 n'nusu saa 10 twacererwa ucerewe ndagukarira kuko wanyemereye ko turya saa 8 bisigura kubera mvuze gufungura ko arabitswe ngunda gufungura no example nanze bisigura ngo je ntunyemerera ikintu udashoboye gukora uko mbwiza ukuri umbwira ati iki kigenda gucya iki ntigikunda gucya rero ikoze uko tuba twakivuganye ndakubera strict uratanga vibe mu kazi itesa sana ndi umuntu w'ama vibe ngo vibe machine hari umuntu yocanyisha ariko bivanye n'ingene mba ndi kumwe n'umuntu vibe nukuri vibe yanje mfise kwanza energy nziza positive so abanyegera bari positive je ugaruka rwinshi rwifuza kuva ruguru ukamanuka ibujumbura gukora abantu benshi babifuza gushika mu gisagara gukora kubera iki wewe kuva mu gisagara ukaja gukorera ruguru amahera kandi ariho ngara gatanganyika je nibaza ko igihe naduga ruguru nari nkeneye ku respira mbwa byari bidasanzwe ko yagiye wari shosho na sho muri entertainment ego ngo sinzi ko nero bigereranye ngo gushaka igitambara ukagira none mwaranyibagiye twace kuko oya kandi ninga kandi n'ibikorwa kwikorera ruguru oye bo bikorwa ndabikorera hose je nibaza ko kidagihe nari ngeze ahantu mu buzima bw'ibanje nshaka pause sinzi ko arano ushobora kubitahura hari igihe psychologique umuntu aba akeneye pause nari nkeneye pause y'ibintu byose nari numva shaka kuruhuka amacamura n'umugenzi arambwira ati ushaka kuruhuka nanjye ndafise ibintu ndiko ndakora shaka umuntu dukorana eske byo gubwira ko tuduga ruguru ni kandi byo babitesa kuko rutanduhuka fresh ndi away for everything like ndi kure y'ibintu byose cyo tumana cenduga canangurira gukorera igitega hama candajyorwa na programme cyangwa igitega ariko novuga yuko après naragarutse Bujumbura n'abantu benshi batabimenye kubera ubu nkorera hose gifise aho uri mu bikindi bisango ubunya muri rusangi abantu baranze muri marketing abantu baranze muri communication na organisation ubu bisa entreprise yiwanje ngire ama consultance mu bintu vya marketing ko organiza ama evenement ko organiza ama séminaire ko organiza ama soirée de gala guforma abakozi muri customer care na marketing ukora uri wenye cyangwa uri kumwe n'abandi ndafise abandi bantu dukorana batandukanye mugabo ni jewe ndabiraba hanini ni entreprise yiwanje nanje naravyutse narakangutse ndavuga ati foke nanje quand même ngera handi hantu mu nyuma haraje commentaire Dada yasubiye gutwara iyindi nda Dada yasubiye kuvyara n'umugabo yamwihakanye ntibakiri kumwe byaje gute muri rusange kuri ibi umushari wanje yanyihakanye ni bimwe nakubwira kandi abantu bari bifuza kubona uwo muntu kandi aje sinamubona cyane oya kirati bakoza kunyereka ifoto ni bimwe nakubwira urabona nk'ubu je ndashobora kubwira ati mu Bujumbura harashushe kwera nzi kutarajaye mugabo bashike Bujumbura ugasanga harakanye rero ni nkabyo bavuze ati abantu kenshi bimbira ko jewe nkara alors que c'est pas vrai wewe uranzi turamaze gukorana urazi aho nkarira n'igihe biba bikenewe kwerekana ibintu by'iwanje uretse abagenzi biwanje rero utari umugenzi wanje cyangwa utari inshuti yanje ndatahura kugira ivyo wiyumviriye ndatahura ko wiyumvira ibintu biriya mugabo oya mwana wanje yitagira uko ishaka ya niso handi ngira uko ishaka n'izina ryazo nagahungu ngira uko ishaka n'izina ryazo nibaza ko ico cishura byose byabayeho nta muntu yo kuyakana umuntu agaca izina ry'umwana wiwe agaca ari muha izina ry'uwiwe oya byagumyeho ari nububeshi ndabisubiyemo nububeshi ntiyigeze yihakana umwana wanje aranditswe muri leta nafise père inconnu oya ama n'ibindi vuba murabibona twizere ko nyene n'akanjitation nyene ariko wahunze ubushoye bw'Ibujumbura usanga igitega arashuje yo narumvise ufite abayex banga jewe babiri uwahe uwo twavyara mwana wa mbere n'uwundi w'imbere yiwe hama igitega gira kangahe igitega nta muex afise uramufise wewe uti umugabo wawe n'abandi kumwabiri mwawuri igitega abayex babiri benshi barifuza kubona ifoto y'umugabo wa Dada
kubera bavuga ati ninde yagushoboye kukudiraga ese uraba romantike cyane kubera basa jewe ndibakumne wakumenye numva no mukazi nyene n'ubumeze uko navuga ati umuntu byagenze yahereye bazi ko abantu benshi babimbaza ubwa mbere na mbere umuntu wanje ntari muri entertainment duku arakunda vie privée yiwiwe cyane gose kandi bugiye uhuye n'umuntu uramurespektera ikintu ciwe nukuri n'umuhungu yitonda w'ingeso nziza w'umutima mwiza anyubaha twubahana rero ntakunda entertainment nico gituma atana amafoto yiwe menshi nico gituma naho post umwana mutamubonako apana kubera ko yamwiyakanye ko ntakunda ntarimwo nta na Instagram ntayafise nico gituma iyo umuntu ameze ukuntu muramenyana mukubahira aranyubahira twende entertainment mugabo we ntayirimwo bavuga ati gumana mu vy'iwawe jewe sindimwo turi kumwe mugabo sindimwo rero nibaza kuvuga ngo muzomubona ngo amafoto yiwe canke ndayitange ntavyo nokora kubera ntavyo akunda ego ico canje cyo tuma ntabikora apana ngo kubera ko yanyihakanye canke ikindi nukuri ntiyanyihakanye jewe nzoza ndamwibonere gusa ndamushimire mvuga ati mukuri n'ahandi umuntu w'umugabo saya kureza amajambo menshi oya kubera hari ibintu vyikora hari ibintu vyikora cyane ugahura n'umuntu umutima ugahinduka ego hari ibintu vyikora ugasanga dushimiye ikibanza cya Gitega mu gihe amashimeshi cyane abanyagitega bubaho bameze neza cyane bagenzi bawe canke inkumi canke abandi bakenzi muri rusange usanga bata umwanya cyane mu kuvuga amajambo mu rusaku ho gukora bobo ubabwiriye Jeno babwira yuko namba icambo cyo uraho ntavuze izina yaririmbye urusaku ndi guhemba ni didi abari fresh kana kanotse barike kanini kandi baratohoza sha ariko ukabuzi ko ivyo bintu bikoresha mu kwica ubuzima bw'abandi stop kuko hariho ibintu uvuga ngo ni entertainment ariko ivyo bintu ni famille ivyo bintu umuntu afise famille ivyo bintu umuntu afise yaje akomoka uri kuramwicira famille uri kuramwicira yajava ntibikenewe sinavyiza ariko nko muri entertainment vuga Dada muri entertainment mugabo umwana wanje ntari muri entertainment muvugira iki mureke nyina nashaka kuja muri entertainment nzomubereka amanira amaraje kumushira ku karubanda muramuvuga ndamemba niye umuntu agendana Dada ntari muri entertainment nashaka yuko mumuvugira iki ico no bahanura nuko namba umva yuko akazi kawe ari ukuvuga abandi vuga bo musanzwe musangiye umuntu naho nyene ntubavuge kububesha ntubavuge kugira ngo basambure naco bizakukumarira umuvuge ko ruvuga ati mbega ko ngira mvuge Dada vuga kuri entreprise yanje Sasha na Clay uza kuvuga ivyo waje vy'urugo kubera entertainment bakeneye kumenya entreprise ya Dada nambugo mvuge ubundi muntu wari we wese vuga ko ari birahari vyo ariko arakorera entertainment vyerekane uravyumva hama ufashe guteza imbere abo bigeme apana kubasambura kuko ikintu kibi ukoze canke ciza kiragugaruka ko mu buzima ivyo uri kurakorera ubundi no munsi ejo nuzobura ababigukorera mbega imbere yuko ukora ikintu wamwigeme canke wa musore wari we wese uri banza wiyumvire mbega bakinkoreje kizompimbara mbega gishikiye kuri jewe bizogenda gute kuko kwisi umwanya uraturiha tu kibe ciza kibe kibi uraturiha tu nego so ndagushimira cyane kiyane ni open mic vuba nzogusanga Gitega kugira ngo tushobore kukugendera aho herewe umugisha ugira herewe umugisha wumvazo bisa cyane kandi bitasi tukaronka yakirikare urakoze cyane reka ndabashimira Imana yandababwira ico uri nico wewe ushaka kuba sica abantu bakuvugako kandi ico ukeneye kuba ucubaka wewe nyene kuko abantu nibasinda munozi ico ukora cyose azokoma ariho de côté positif et négatif positif zikubake négatif zigufa ingufu zo kubandanya ugerageza gukora beaucoup plus ibirenze amivyo bakuvuga ko navyo ukabona rukuri ufise amakosa hana hariya nukuri nta wapfuye ngo yikosore wisubireko ugerageze kwiteza imbere ndabashimire mwese ndagushimire nawe asante sana ciao bye bye